bakunzi bakoresha umwanya media mumeze gute mumeze neza je ngarutse ngaha murazi neza yuko ndazi ko mudukurikirana kandi mudukunda cyane kandi ndazi neza yuko mukurikirana cyane ibikorwa tuba turiko turabashikiriza mu mazina yanje nitwa Uwiteka Gira izina ry'akazi nikoresha umwanya ndibaza abenshi abakunze gukurikirana ibikorwa byacu baranzi iryo zina bararizi ndumupapa w'abana batatu mfise umumama umwe mfise mama nakuze mbona mama wanje wenyene kuko papa yapfuye hakiri kare cyane ndumusore yakuriye mu Kamenge yavukiye mu Kamenge akurira mu Kamenge ariko ubuzima ibihe byaraduhinduriye gatoyi turava mu Kamenge turunguruza gatoyi mu Gatungura ariko ni hampande ya Kamenge nababanye na Kamenge ego ndumuntu yakuriye kwa inakuru ubuzima bugoye cyane ndumuntu yakuriye mu buzima bugoye cyane kuko nakuriye kwa nyokuru ata bintu yari afise kwa rukurondera murazi ko abarundi dutunzwe n'uburimyi n'ubworozi nyokuru yari umurimyi niwe yantunze kugeza aho nkura aritaba Imana ubu nkuze ubu vuba gusa gatoya inyuma gatoyi niho nubwo neza yuko nyokuru wanje yitavye Imana uti rero koresha umwanya kutanga utubwira bimwe mu makuru yawe mu buzima wagiye uracamwo mu bigize ubuzima bwawe wewe uri neza ni kubera iki kuri wewe nyene atanu mutumire muri kumwe ego nta mutumire turi kumwe ariko hari ikintu kimwe nshaka kubabwira hari ikintu kimwe nshaka ko tuyaga abantu bari kuri inosi baratangaje cyane abantu bari bakuri inosi baratangaje cyane indirimbo nyinshi ziramaze gusohoka zivuga ku bantu kubisi abisi murazi bafizo bararirimbye ngo abisi bande hari bamwe baririmbira Imana baririmbye ngo abantu yemwe abantu bararirimbye indirimbo nyinshi zivuga ku bantu nyinshi murazizi ariko abantu niko bameze twebwe dutunzwe n'imbuga nimbaje koresha umwanya nshobora kuronka gutaha isashe nima nshobora gusigara syo muhira nta kandi kazi mfise atari izimbuga rero izimbuga uburyo bwose tuzikoreshamwo twebwe nitwe tuzi neza ukungene dushobora kuronka ico dutungisha imiryango yacu rero ntibisiguye neza yuko ivyo twokora byose uburyo bwose twoba dukoramwo dukoresha izimbuga kugira turonke ico twofungura ngo abari ibintu vyiza gusa kuko abantu ntibashima na kumwe ushobora gukora ibyiza abandi bakabifata yuko ari ibinyoma reka ngaruke gatoyi ku maposts ejo hahise nashoboye gushira ku mbuga zanje reka mpere ku muntu yitwa Chimamanda nimba ari Chimamanda nde umugabo aba mu gihugu ca Buraya yaronse amahigwe aja kuba Chimamanda Moses hariho nirindi rirenga ku gatoyi uyo mugabo Chimamanda nuvuga neza yuko ari umuntu nawe ashobora kuba ari mu bantu bo batunzwe n'izi mbuga kuko arazikoresha cyane ariko uburyo azikoresha umwanya umwe hari n'ababona yuko arengera karimbi n'abandi bamushingira nahati ubikora neza cyane ni vyiza cyane maze igihe kitari gito nkurikirana ibikorwa vya Chimamanda Joseph ndabikurikirana ku rubuga rwa Facebook hasanzwe akorera ivyo bikorwa vyiwe aho akenshi yinjira cyane mu buzima bw'abakozi b'Imana umukozi w'Imana n'umuntu akwiye kubahwa cyane nubwo akosha kuko nawe n'umuntu si Imana iri ngaho n'umuntu abari ngaho sinomuvuga ko ibintu byinshi kukungene bifatira mu gahanga ingene abatuka ukungene abakosora kandi sinonavyanka ukungene abakosora sinovyanka ni vyiza cyane abikora neza cyane aragira neza cyane kubakosora ariko ton langage akarima akoresha niko kabi narigeze kumvisha ibintu amajambo yari karavuga ku mupasiteri yakora mu mabere y'abakobwa mu kubasengera bakora mu mabere numvisha umumama yaraje muhira
kuramutsa umugore wanje ndamwumvisha ati ehe babakozi b'Imana kuko mu mama n'umuntu wo ku karago n'umuntu asenga cyane ku karago ku musozi ndambwiye ati babakozi b'Imana banyu bariko barabagaragaza aza yumva arabikurikirana avuga ati ngwego kweri ngo abapasteri kweri yasha bameze nabi aza yumva Chimama ndavuze ngwe hiyo mbwa y'umukozi w'Imana wa muntu acavuga ati none uyu muntu ariko arahanura umuntu akaca mutuka kandi akamutuka ikintu kiri bizarre nk'ico urabona yuko nawe natari seriye bo tuba turiko turahanurana nimba ushaka gukosora umuntu mukosore mu buryo bwawe ushaka umukosoremo ariko utamucira urubanza ndetse utamutuka narigeze irya ejo yarafashe apostinga ariko avuga ku buzima bwa Fanny Lavine n'umukinyi w'amareresi twubaha ngaha mu Burundi akomeye cyane n'umukinyi w'amareresi akomeye cyane kandi abikora neza cyane numwe mu bamama ngaha mu Burundi bashigikiye neza bahagarariye neza filme ndundi mu gisata c'abigeme amafuti yaciyemwo kera samahano yakoze kuko umuntu wese agira kahise kiwe ndifuza umunsi umwe Chimamanda azofate video atubwira ama insolite yiwe yose amaze gukora ibibi vyose amaze gukora abishikirize turabe yuko ivyo bintu azobikora abamuzi baramuzi mu makomantere je ndamupostinze narabonye amakomantere bavuga yuko ari ndaya yo muri Amerika ati ara sambanya abana hariya muri Amerika ariko ikindi abantu biyumvira ni iki none Chimamanda numupapa numusore numuki Chimamanda nama live gusa kuri Facebook nama video gusa fata gatororokanya kuri Facebook ariko aracafuza abantu ariko wewe umuntu ntazi na kategori arimo ntawuzi cyarimo ntawuzi impamvu akora ivyo bintu urumva akora vyiza kuko hari abantu benshi yigisha hari abantu benshi akosora bakikosora ariko azaracungana langaje yewe n'akarimikiyo kuko aca dutera twebwe ibibazo kwibaza ati eske uyu muntu ni giki uyu muntu ni inde ibaze kugezaho umuntu arengerwa n'ibintu uri kuravuga abantu ucafuza abantu akakuririmba no mu ndirimbo Priva yaramuririmbye mu ndirimbo aravuga twe tubayeho kubw'Imana si kubw'uyo muntu Chimamanda hama rero ikintu je gitumye n'ubu no munsi ndiko ndamuvuga ko ayo majambo ni post yakoze paje wisanzwe kurikirana n'abantu benshi cyane ndetse abantu bakorera mu bintu by'amasengero abantu basenga barayikurikirana cyane Chimamanda yanditse ati ngo jewe hari ikintu Imana yampezagije sinshobora kuvuga umuntu muziza ubusa guko nziko ari umuvumo nico gituma aho nteye ntihahusha ariko unteye nawe mu minsi mike abahoze iryo jambo ryonyene ririmwo ukwiyemera ukwikubita kugikiriza ahateye ntahusha ngo uwumuteye nawe ngo ariko unteye nawe ngo mu minsi mike abahoze guko ukuri bujya numugisha mwene wa nuhagarara mukuri kuzokugwanirira anyway acabandanya yandika ati so sinshaka guta umwanya subizanya niyimboregwa mwene wacu guko ikimuriza nugukorera kayeri gusa day irashize mubo anyivugisha ko utujambo bamwe ngo ashaka ko hit abandi barashinya no kuri si kuguhenda ndavyemeza nta hit ashaka ko uyu kandi ivyo mvuga nawene aravyemera ariko ikibazo gituma aguma angaruka ko ngiki aho rero jewe nagerageje kwereka abantu ati eske uyu we n'umuntu n'umwiranda uyu muntu we n'umumarayika kuko yavuga abandi we nta makosa afise niyo mpamvu yavuze ngo ivyo avuga ngo ndavyemera ngo ariko ngo igituma ndabivuga ni iki acabandanya avuga ati ngo murazi ko abajournaliste benshi b'i Burundi ubahaye agafanta kuri bo inzahabu ni inzahabu sasa uyu boy ni inshuti
ni inshuti na wa mugore wo muri Canada yananigwa n'urugo akaja mu byo kujwangarara ngo ni kuririmba gospel. Urumva ho nyene langaje akoresheje Sandi Nduwimana akorera Imana, aririmbira Imana, arimba indirimbo zo guhimbaza Imana. Ariko uyu Chimamanda avuze ngo yagiye ngo kugira kujwangarara, ngo yagiye kujwangarara, urumva ngo nukuririmba gospel. Aranihenda nizinandika ngo Sandrine. Je nanje kujya guhuragura imigere bo reka ndabahereza akanya gato mu bisome neza cyane kuko yanditse ibintu byinshi cyane na jewe ngaha mfise umwanya muto mbashaka kuyagana mwebwe, ariko mwumve neza yuko hari ukuntu ashaka kwifatira mu gahanga. Ariko aka kantu reka ngende ndakababwiye. Versi ya kabiri avuze ati ngo umwe Happy River umugabo wa Sandrine ariko surukundo nyago juste n'umugore ashaka kurongora umugabo. Urumva nk'iryo jambo akoresheje ngo River ngo n'umuntu ngo Sandrine washaka kurongora Happy River ngo n'umugore ashaka kurongora ngo surukundo ngo amushakako. Urumva gukorera hanze y'igihugu ngo agata ngo binyuze ngo kwa mama abana ngo nawe River ni ibintu byinshi cyane. Je rero ndanabisomye cyane numva umengo byo nanduga ko iki nico kintu gituma uyu mugabo Chimamanda asanga yapanise yavuze nabi. Umva avuga vyose, ashaka yicara avuge vyose, bikaca bituma duza na press ugasanga ari kavuga nabi, ari ashiramo n'amajambo atabereye. Ariko iyo abavuga basimaki byo namufasha cyane. Ariko ndabibutse neza ko kuri titre yiwe hejuru, post yiwe iri hejuru kuri page yiwe, ni post yafashe yandika ati nimwabona kajya kiyita The Sun posti zako mumenye ko ari Aimable wa muvuzi w'igitari wa Apostle Diodone. So gusubizanya nabajya nuguta umwanya. Thanks. Mviyo rangaje akoresheje, mviyo jambo ashoboye kuvuga. Iyo posti yayishize hejuru, iri hejuru ya vyose. Ukija muri page y'uyu mu Chimamanda niyo post ushikirako. Uyu The Sun arandika amajambo, arakeza abakozi b'Imana, arakeza cyane abaririmba gospel, arabashingira intahe, aravuga ivyiza vyabo n'amafuti yavyo arabivuga. Ariko uyu ashatse kwerekana yuko umengo ni inkozi y'ikibi. Uyo ni Chimamanda. Nimba ndamuvuze ko nuko nawe nakwiye kwigarura akamenya neza yuko akamenya ivyo abikaravuga ku muntu, amenye langaje ategezwa gukoresha. Kuko abantu bose bamutahura canke bamwemera, hari abatamwemera. Urumva hari abatamwemera kuko no gushika kuri nosa hari abantu baharira yuko Imana itabaho, hari abantu baharira yuko Yesu Kristo ataje ngaha. Urumva ibaze nk'uyo muntu ari ibintu ari kintu n'umwana kivuka azi. Urumva ariko hari abantu baharira. Rero nawe ivyo avuga byose amenye neza yuko atamugisha abifisemo canke yuko abantu bose batavyumva kumwe kandi batavyemera kumwe. Nimba navuze menshi kuri Chimamanda mu mbabarire, ariko gatoya hari kindi kintu ejo nyene hahise kuri mushikanje Francine Niyonsaba. Bantu muri ko muradukurikirana, Francine Niyonsaba, ambassadeur Francine Niyonsaba turamukunda, nta murundi numwe atemeranya na Francine Niyonsaba, na murundi numwe ndetse no mu makungu baremera bavuga ati uno mwigeme ni intwari kazi, uno mwigeme ahabwa intebe y'imbere, uno mwigeme yubahwe cyane. Francine Niyonsaba ni my sister, ndamukunda cyane kandi ndamwubaha. Aroma ndamwubaha cyane gose. Urumva Francine Niyonsaba n'umuntu aziyo yavuye, arazi behind, n'umunyaruyigi, n'umunyaruyigi niba atari muyinga, n'umuntu atabaye mu buzima abembererezwa amata, n'umuntu yakuriye mu buzima bugoye cyane. Rero hari abantu rero kuri Facebook bashaka kumunteranya ko Francine Niyonsaba ibaze kwiyandikira gusa post, gufata post gusa ukandika ati eske Francine Niyonsaba n'umuhungu n'umukobwa, ariko umuntu akaca bifata ivyo nakabikuza agafata yuko ari ubutandero. Orke nashatse kuvuga neza ko Francine Niyonsaba ibintu akora atamuhungu n'umwe afite ubasha bwo kubikora, atamuhungu n'umwe arabikora. Amateka amaze gukora nta n'umunga arayakora, kuko ari ibintu bitangaza mu muryango. Ibaze mu muryango ukazobona havuye y'intwari kazi, intwari apana intwari kazi ni kintu kiyobera abantu benshi biyumvira ati bien
uyu numukobwa ariko arandika no mateka ni ibintu bitangaza abantu benshi kandi akazakora gasaba physique kandi nawe narabizi yuko ari abantu benshi babona physique ye babona ingene iyi none agira ama sport menshi akagira umubiri umeze neza umufasha mu kazi kiwe abantu bakibaza ibintu byinshi ariko Francine Niyonsaba jewe ndamukunda kandi ndamukunda cyane je maze gupostinga ama post menshi cyane ndamukeza n'igihe atahanya gashimwe muri Jeux Olympiques tugiye kumwakira ku kibuga c'indege jewe ndi umuntu wa mbere nashoye kumwegereza microphone ndamubaza ati wiyumva gute Francine Niyonsaba ingene wakiriwe mu gihugu c'amavukiro aravuga ati nakiriwe neza cyane n'ivyishimo birenze cyane n'ibintu ntarinzi neza yuko byofa byarabaye mu buzima bwanje ni jeje nyene nashoboye kumuvugisha ari hejuru ku muduga ari kararamutsa abantu ni jeje nyene nashoboye kugira ayo mahigwe yo kunamwegera kuko abasekirite abapolisi abasirikari bari bamukikuje bari benshi cyane Francine Niyonsaba jewe n'umugenzi wanje kabisa kandi nawe ni arazi neza yuko kabi karimo atagwanko rurimo arazi neza yuko ari just gushusha imbuga gusa arabizi neza cyane ariko ukazibona umuntu yinamo yaranditse ngo baragufunga kukoma we ni uri mu mutwe wa Francine we ni uri mu mutwe wa nyene icubahiro we ni uri mu mitwe y'abantu badutwara urumva ibintu by'imbuga ni ibintu by'imbuga nyene urumva ariko je noshima umuntu yonkosora nimba nawe banakosheje akandondera inbox akambwira ati tubonane tuyage akampanura akambwira ati bugigenza uko bimeruko niho vyiza niho voilà uyo muntu no muto ariko ugiye ukavyandika ku mbuga ushaka kunteza abantu naho ubutaniye n'umwosha mubi uburi umwosha mubi kandi umwosha mubi nawe aruta umurozi rero nimba suye kwicara ngaha reka ndababwire ku muntu witwa Taylor Six Demana umutoyi wa Bentro muririmbyi Bentro mu Rundi Bentro nyene mwanditsi wa Mukama zaga Chugere n'izindi Bentro mutoyi wiwe rero witwa Taylor Six uyo Taylor Six ugeregeje kuri amapost yiwe umengo n'umufana umengo sumu present umengo sumumenyesha makuru mbere nta uzi kategori yiwe kuko yikorera wabatu kuri Facebook ndetse arafite n'indirimbo ahora aririmba agashira kuri YouTube ariko izo ndirimbo ntawe numenya niyo zahereye urumva ariko mu gutyoza abandi mu kwifatira mu gahanga abandi baririmbyi akafata ya mbere uyu mwene wacu rero Taylor Six Demana yanditse ati akoresheje n'ifoto yanje yanditse ati impanuro za gusa kuri twebwe twese hakubura ubwenge wobura amahera ariko uyu wewe koresha umwanya yabuze vyose ibibazo bibiri none nk'ubu kubahuka umuntu nka Francine Niyonsaba ambassadeur w'igihugu agiserukira ku isi yose ukamuburira indero muri buno buryo bisigura iki nko kubahuka umuntu nka Francine Niyonsaba atacumugize nakamaramaza rwaruka rw'u Burundi dukine twongere dufyine ahafyinika kuko dusangiye umwuga ntituzosange twuriye ibiti biturirwa kuko akarimi gakwegera umusaya kandi ngo ubwenge buke burusha ibirenge zari impanuro kugwaruka nkanje dukunda gukora no kuvuga ibintu tutiyumviriye mama ngo tubitewe n'ubuto gukinisha uburenganzira bwa muntu mutamenyeranye kubwanje narabonye aho bishikana umuntu n'umuryango wiwe imikino yacu ni mureke tuyikinane nabo dusangiye umwuga nko mu muziki nivyo bobo twotahurana turengeje tugahanurana ariko apana kurengera no muvyo tutarekuriwe kuvuga ko urukundo no guhanurana bigenze mu rwaruka rw'u Burundi twese ntitwikwegere ikaramu mpuzu canke akarambaraye kuko biroroshe kuvyinjiramo ariko bikagorana kubisohokamwo sinifuza kubona kandi umujene turi mu bigero bimwe akwegera umuryango wiwe wose mu ngorane yikwegeye wenyene ngo nuko ashaka kwamamara ku nguvu
ayo n'amajambo uyu Tyler 6 the man yashoboye kwandika ku rubuga rwe rwa Facebook, ariko abantu benshi kuri Facebook bamubwiye ati nta kosa na rimwe koresha umwanya yakoze kwandika kuko urabona neza yuko atari kintu kirengeje cyane yakoze kuko yanditse ati Francine none sabana umuhungu canke n'umukobwa wese ashobora kwibaza atoba n'umuntu atoba kurikirana imbuga ashobora kwibaza akavuga ati eske n'umuhungu canke n'umukobwa ni kintu kiri simple cyane nta ndero yamuburiye ntiyamututse ntigeze amubwira nabi, ariko uyu mwene wacu wewe amaze kubikora akenshi yo jewe nkoze n'akantu gatoyi gusa aragerageza kugakuza kugira abone neza yuko je nshobora kuba nguye mu ngorana, ariko Imana yo yikandenganira, Imana yo irabona neza yuko jewe atacamba nakoze atakosa mba nakoze. Urumva Imana yo ni yutubera mu icabona, abantu mwebwe murashobora kwiyumvira ngo murabona gizuku ahandeze ndamuteje abantu ko kazoba kabaye, ariko Imana yose ukwibona kandi Imana icamubana ikorera mu bantu, wowe ivyiyumviro vyawe si ivyiyumviro vyanaka. Ubwo n'ubutumwa buto narinda bahereje gatoyi gusa gatoyi, ariko mumenye neza we Chimamanda umenye neza ivyo uvuga, umenya karimika ucunga karimika ko nawe nturi mweranda, kuko nawewe umuntu yoshaka ahanyene twe no bishaka jewe noja no rondera abantu baba muri ico gihugu ca Amerika hiyo bo tuvugana ni mu ndondere insolite ya Chimamanda nkayigaragaza wewe ubu byo bibaye bibi cyane. Rero gira limite basi vuga ibibi vy'umuntu uvuge n'ivyiza vy'umuntu, apana kuvuga ibibi gusa. Nawe Tyler 6 ninakora ikiganiro ciza posting uvuga ati koresha umwanya yakoze ikiganiro ciza, nta munsi n'umurigero posting akoresha umwanya yakoze ikiganiro ciza. Abantu maze gusabira ubufasha bagafashwa ni benshi cyane, ariko na munsi n'umwe ndigera mbona ushira na link kuri Facebook yawe hakuri urubuga rwawe ngo koresha umwanya yakoze ikiganiro ciza. Uyu muntu afashwe, abantu benshi je maze gufasha, abaririmbyi benshi je bamaze kunca ko bagakora kandi indirimbo yawe ikageraho ishaka kugera, bashaka nyine bakavuga ati nakubali biciye mu nguvu zanje ndafise ico maze ni mungaye, ndafise ico maze. Kandi uru rubuga murarubona ni ruto ariko ni ruri gito, uru rubuga rurakomeye cyane mu mitima y'abantu, kandi urubuga ruri mu mitima y'abantu. Nubwo vyogenda gute nta bubasha umuntu numwe afise bwo gukura abantu mitima y'uru rubuga, gwarabubatse gwarabigishije gwaraberetse neza yuko ruri serie. Urumva kameramani ariko anyereka ngo urabona umwanya sawa, nari narangije, ariko mu bisanzwe message niyo ndabakunda cyane. Pax Salaba niwe yarafashe kamera kugira ibintu bigende neza fresh amavuta. Bye bye.